Ndabahaye mwaramutse namwiriwe abakunzi bayaga nawe televiziyo yanyu, televiziyo yacu, televiziyo itanga akaryo ku muntu wari wese kugira nawe agire ikiyago. Ndabibutsa ko ku bakunzi bacu, bakunzi ba televiziyo yacu yaga namwe, ku bataragira sabone ntimuvyibagire, mugire sabone kugira muze mararonka ibiganiro ikibiriraho, ibiganiro biryoshe cyane, ibiganiro bigezweho ku mwanya ku mwanya. Nkuko mumbona imbere yanyu ni jewe Alan muri kumwe, iruhande rwanje ndi kumwe n'abatumire beza cyane, abatumire babiri. Reka nabo ndabahe akaryo babaramutse bongere babidondore. Ndahera kuri iburyo bwanje, ndaguhaye kaze na karibu. Murakoze cyane, nanje ndabaramukije abakunzi mwese bayaga nawe nuko muradukurikirana. Jewe nitwa Munderere Marceline, ndakijijwe sengera muri Amazing Miracles Church, ndi umumama w'abana babiri mba mu Gihosha. Murakoze cyane, reka twakire uri ibubafu bwanje nabwo. Murakoze cyane, nanje ndabaramukije abakunzi bayaga nawe, aho muherereye hose ndabaramukije. Nanje ku mazina yanje ni Muhoza Mahirasya, nkabasengera muri Amazing Miracles Church, ndakijijwe. Murakoze cyane, nkuko muriko muravyumva turi kumwe n'abantu bakijijwe cyane. Murumva yuko byo bagiye baravuga yuko bavuze yuko bakijijwe. None ko bakijijwe muti uno munsi badufitiye iki, baje kutuganiriza ku biki, kuko izina rya televiziyo yacu ni yaga nawe. Rero reka nabo tubahe akanya bayage, batubwire ivyo badufitiye, batubwire nico baduteguriye. Yego murakoze kuduha akanya. Twebwe twaje kugira ngo dutumire inshuti, abagenzi, abarundikazi mwese muriko muradukurikirana. Turafise igikorane c'Ikanguro kizobera ku Shengero ryacu rya Amazing Miracles Church kuri uyu wa gatandatu no kuwa Mungu. Ahanini twaje muri iyo ntumbero yo kugira ngo tubibamenyekanishe, hama tunabatumire kugira ngo ivyo mwumva turiko turavuga vyatubayeko namwebwe mu bironkeko. Yego ahanini ni ugutumira mu gikorane c'Ikanguro kiko kirategurwa na Amazing Miracles Church. Ego murakoze cyane kudutumira. Nibaze bakunzi bayaga nayo ko atanomwe azoba tahari. Murumva yuko uno munsi twiye kuyaga kubijanye n'Ikanguro. Reka mbaze gatonya Rasya, ndamaze ati nigiki wovuga ku butumwa bw'Ikanguro cyangwa ku gikorane c'Ikanguro, nigiki wo siguriye bariko baradukurikirana imbere yuko bumva integuro y'ico gikorane, babanze bumve iryo Kanguro icarico. Murakoze cyane. Ku kijanye n'Ikanguro turiko turahamagarira umurundikazi, abanyamahanga mwese gushika mu gikorane. Nuko hari ibyo twahabonye, bavuze Ikanguro twumva impemburo, bavuze Ikanguro twumva urukundo rw'Imana, twumva urukundo Imana iriko irasuka mu bantu, umuriro Imana iriko irasuka mu bantu, abazimye, abarushe, abaremerewe, twumva gukira, twumva ukubohoka, twumva ineza y'umwami. Rero ndiko ndatumira umuntu wese, nimba turi hano dufise intahe ivuga yuko Yesu ari umwami, dufise intahe ivuga yuko twahindutse, ubuzima bwacu ntibwari uku, ubuzima bwacu ntitwamye turi uku, hari ibyo twagendeyemwo mu guha umunsi atari byo turimwo. Uyu munsi turi imbere y'umwami tuvuga ngo Yesu yatugiriye neza, yarahinduye ubuzima bwacu. Wowe rero ukeneye ko ubuzima bwawe buhinduka, wowe ukeneye yuko mu mutima wawe usubirana amahoro, wowe ukeneye kumva urukundo rw'Imana, urashobora kuba utarumva urukundo rw'Imana uko rumeze, urashobora kuba utarumva ubwo rukundo abantu twese tugenda tuvuga ati narabonye Imana muri ibi, narabonye Imana muri ibi. Nibi turiko turaguhamagarira, ingo nawe wirabire, ingo nawe uje kuri ibyo bintu, ingo nawe uvome kuri ibyo riba. Ego nico kintu turiko turabahamagarira, abazimye basubire bake, dusubire twatsanye mu mwami Yesu. Murakoze cyane. Ndibaza muriko muratahura ico ubwo butumwa bwiza bw'Ikanguro buvuga, muriko muratahura impamvu ico gikorane bariko baragitegura. None ico gikorane kiko gitegurirwa he, kizobera he, iryo shengero murisubiremwo abataryumvise neza, mubabwire naho riri. Ego subiye inyuma gatonya, bari batubajije gato ngo Ikanguro, ico gikorane canyu c'Ikanguro
iryo jambo ikanguro canke ico gikorane ikanguro kivuga kwiki gisigurira abantu gute gisigurira abantu gute ikanguro ijambo ikanguro rivuye muri vuga gukanguka bisigura ngo hariho ukuntu nyene umuntu yarasinziriye burya nyene gusinzira si ukuja mu gitanda ukugara amaso ukipfuka ukaryama oya hariho n'ukundi gusinzira umuntu yovuga bimatanye no kutamenya kumbure kutamenya canke ignorance rero ico gikorane c'ikanguro cyateguwe mu buryo bwo gukangura imitima y'abantu batandukanye hama ijambo ry'Imana riravuga mu baheburayo 8:11 ngo ntibazoba bacigishanya hinge tuhasome n'ingoga abaheburayo 8:11 haravuga ngo kandi ntibazokwigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we canke ngo yigishe uwo bavukana atimenya uhoraho kuko bose bazonyimenyera uhereye kuri nyarucari ugashitsa kuhambaye muri bo ahanini ijambo nagomba gushimikira ko cane niri rivuga ngo kuko bose bazonyimenyera nukuvuga ngo hazoba hariho igihe hariho ikanguro ridasanzwe ku buryo tutazoba tucigishanya ivya Kristo canke n'ibimatanye n'ubuzima bw'Imana ariko ngo twese tuzomwimenyera bisigura ngo hazoba hariho ikanguro iryo kanguro rero ni iryo nyene twahagurukanye naryo kugira ngo twese dukanguke umuntu wese amenye kwimenyera uhoraho ku giti ciwe rero turahamagarira abantu nigikorane ngira ko n'ikibazo bari batubajije cyateguwe nande cyateguriwe hehe cyateguwe n'ishengero rya Amazing Miracles Church bifatikanije n'umukozi w'Imana Apotre Kevin Sibomana rero nkiko twabivuze mu ntango ico gikorane kizoba kuri uyu wa gatandatu no kuwa Mungu igihe cy'isaha 11 zo ku mugoroba niho kizotangura nkuko tubivuze rero ni ikorane cyo gukanguka mbega nkuko narinda nabivuze bwa mbere ni gukanguka si hamwe umuntu yoba yarasinziriye arashobora no kuba asinziriye mugabo kandi akanura bisigura ngo umuntu arashobora kuba ari muri ignorance y'ikintu kanaka mugabo hakabaho nk'umuntu murashaka kuba muri ahantu muri kumwe n'abandi bantu umuntu agasamara hama undi muntu akamunyiganza ico gihe uwo muntu amunyigangije rero aramukanguye mu yandi majambo rero ivyo nivyo abakozi b'Imana baduteguriye ico gikorane nivyo ni nk'ivyo nyene bazaba ariko baratugirira bazaba ariko baratunyiganza mu rundi ruhande kugira ngo dusubire twikangure kugira ngo dusubire tube conscient iyo umuntu asinziriye cyangwa iyo umuntu asamaye abanyene azimiriye gatonye ahantu quelque part ariko nyene umunyigangije cyangwa ukamukangura arasubira akaba conscient y'ivyarimo y'ibigezweho y'ibiriho ivyo rero nivyo tuzoba turimwo nivyo turiko turatumirira mwene data urashobora kuba wasamaye mugabo utabizi urashaka kubusinziriye utabizi hariho umuntu rero yazanwe no kugukangura uwo ni Apotre Kevin Sibomana afatikanije n'umwungere wa Amazing Miracles Church Ps Edmond Nkengurutse biteguriwe muri Eglise Amazing Miracles Church iri mu Kabondo murakoze cyane muravyumva ni yuko twese dutumiriwe kuza kumviriza ubwo butumwa bwiza ico gikorane c'ikanguro none iryo shengero Amazing ritumbereye hehe ku muntu yoba yumva ahantu riri kugira ntazozimire haba bavuye muri nord sud west meme nazo bavuye à l'intérieur du pays cyangwa hirya no hino kugira uwo munsi nibaza ntibaze bazimire murakoze cyane hama Amazing Miracles Church itumbereye ukiva kuri Ecole Belge ipave rya mbere rarirengana ipave rya kabiri ugashika kuri Sky ipave rikurikira Sky ucikata à gauche cubandanya urashika ahantu My Scream kuri Gerato imbere yaho hariho pancarte yanditseko Amazing Miracles Church imbere ya Jardin Beniche karibu cyane turabahaye ikaze cyane namwe muze mibonere kuri iyo mana yego naje murabaye ndemera ko nzoba ndahari none nikiye kindi kintu muvuga tuti hari gihe usanga hari utuntu turi special mu mara ateguye canke nikiye kintu muvuga muti twebwe par rapport y'ibiteramo cyangwa ubutumwa bwiza twadutanga cyangwa
ibikorane vyahora bitegurwa n'ishengero ry'iwacu iki kizoba kirimwo novuga akanovera canke akadasa n'ibindi biteramo cangwe n'ibindi bikorane twahora dutegura. Yego murakoze kuri ico kibazo. Tufise ikintu kidasanzwe tuzoba twiteze. Turiteze cyane gose uko kwitega kwacu uhagaze kuki uhagaze ku Mana tuzi twabonye kandi turiko turabana nayo. Hama kukongera kugahagarara no ku ntumwa yayo Apotre Kevin Sibomana ni umukozi w'Imana asizwe amavuta, ni umukozi w'Imana ahagurutse muri kino gihe, ahagurukiye nyene gukangura iyo mitima canke iyo mishaha isinziriye. Rero dufise ukwitega ko mu buryo bwo hejuru yuko hazoba hariho ubwiza budasanzwe. Erega umuntu arashobora kuba asinziriye hanyuma ukamukangura yakanguka akabona ko abandi bateye intambuko bamusize hanyuma akagerageza gufatikanya nabo akagerageza kubashikira. Rero uko niko kwitega nyene ndiko ndavuga. Umuntu arashaka kuba ari nyuma gatonya y'ibintu kanaka mugabo ico gikorane amaze kuba muri ico gikorane, amaze kwimatikanya nubwo bwiza buzoba buri aho hantu muri ico gikorane, amaze gukorerwa n'amavuta bene data. Burya nyene amavuta aradukorera, amavuta y'abakozi b'Imana batandukanye aradukorera. Rero umuntu wese azoba yimatikanije nayo mavuta turiteze kandi turizera tudakekeranya ko hari ahantu kanaka ayo mavuta azomusunikira. Rero muri uko kwitega ni nayo mpamvu duhaguruka tukaza gutumira, nitwotumira ataco twiteze. N'ijambo ry'Imana ravuga ngo mwakijijwe mu buryo bwo kugira ico mwiteze, twakijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Hari ikintu twiteze rero kandi ko kwitega kwacu ni kurangira ni guhera. Twitega ko dushaka kuva muri ubu bwiza hama tugatambukira mu bundi bwiza. Rero wovuga ati none umuntu yo kwitega iki? Uri kuravuga ngo kwitega witeze kumva ibyo bazoba ariko baravuga. Egome kwitega kumva ijambo rishasha rije ku buzima bwawe navyo nyene ni vyiza, ariko kandi hariho n'ibindi bintu byinshi uzirikana wowe mu buzima bwawe canke uri kurarondera ku Mana. Naho nyene uraza witeze ko ugira utambukire muri urwo rugezo rwo kuba wohagarara muri bya bindi umaze iminsi myinshi cyane wifuza kubamwo. Urashaka kwitega ko wokira ingwara kanaka yoba imaze iminsi ikugarije. Urashaka kwitega ko ubukene kumbure bukugarije nabwo nyene ushaka gukoroka amakaraktere, ingeso zitandukanye, ukundi gutahura gushasha mu Mana. Hariyo novuga ngo iki, hari igihe umuntu ashika ahantu nyene kumengo amajambo nyene y'ikirundi aramukamanye, ariko mu Mana hariho ukuntu umuntu aba yiteze ayandi ma revelation mashasha. Urashaka no kuba ukuza witeze gusubira guhishurirwa ubwo buzima bw'Imana uri kurabaho. Yego cyane. Ego bakunzi bayaga nawe murumva yuko azoba ari gikorane kidasanzwe cyane. Igikorane kizoba kirimo amavuta y'Imana, igikorane aho Imana izotwiyereka, igikorane aho Imana izotwereka ikanguro ryayo, aho imitima yacu yari isinziriye, aho imitima ya benshi yari iri mu mwiza izokanguka ikaja mu muco. Naje nongenda batumiriye ntimuze musibe cyane. Reka rero nongere mbaze abatumire banje akabazo k'amatsiko mfise. Dukunda kubona mu biteramo cyangwa mu bikorane, kenshi tugiye turashobora gusanga hariho ingene programa izoba iteguye uwo munsi, kuko ku munsi wa gatandatu sinibaza ko ari coba ari cyo kimwe no ku munsi wa Mungu. Biteguye gute ku munsi wa mbere no ku wa mbere w'igikorane no ku minsi kwirikira? Murakoze bose. Ku wa gatandatu le 19 turabiteguriye cyane isaha 17h z'umugoroba. Dimache turabiteguriye cyane 17h. Ego ijambo ry'urifatiro ni ikanguro, no gukanguka, hanyuma umuntu akava muri distraction peut-être kanaka yoba yararimwo cyangwa akava mu gatiro kanaka yoba yararimwo, umuntu akaba conscient y'ibiriko biraba. Umuntu nyene akagarukana umutima kubiko biraba hanyuma akabitambukiramwo. Rero irindi ijambo nashaka gusozerera ko riri muri Philippiens 4:6 haravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Rero mu gutumira abantu ico no shimikira ko cyane nuko atakintu na kimwe umuntu yo kwiganyira. Nta kwiganyira umuntu yoza afise, kuko ijambo ryonyene ryarabivuze ngo
icyo mukeneye cyose kimenyeshwa Imana. Ndazi neza ko ata muntu n'umwe adafise icyo akeneye. Twese turafise ibyo dukeneye. Bishobora kuba bitandukanye. Ibyo nkeneye si byo Ale akeneye, si byo na Lasia akeneye, mugabo hariho icyo dukeneye. Ariko ijambo riravuga ngo ibyo mukeneye bimenyeshwa Imana. Muri ubwo buryo rero naho nyene tuzoba tuje kumenyesha Imana ibyo dukeneye. Muri uko kumenyesha Imana yarabajije ati mbega kuwa gatandatu no kuwa Mungu bizoba bitandukaniye kuki? Ubwiza buzoba ari bwa bundi nyene. Kuwa gatandatu hazoba hariho ubwiza bwo hejuru cyane, no kuwa Mungu hazoba hariho ubundi bwiza bwo hejuru cyane rwose. Nico gituma tuzoza twiteze ikanguro ridasanzwe mu buzima bwacu, ariko kandi tuzanye n'ivyo dukeneye imbere y'Imana, tubimenyesha Imana ngo mu gusenga hazobaho gusenga. Tuzofata umwanya wo gusenga. Imana ishimwe cyane. Hazobaho umwanya wo kwinginga. Mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. N'amashimwe tuzoyatanga. Tuzotazira Imana, tuzoshimira Imana. Tuzoshimira Imana ku ntambuko zitandukanye turiko turatambuka, turiko turashikako. Tuzoshimira Imana ku buzima rusange, kuba turiho, kuba turiko turahema, kuba turiko turagendagenda. Hazoba hariho ubwiza budasanzwe. Rero kaze cyane rwose nkuko twabivuze ni lo 19 na lo 20 kwa gatandatu no kuwa Mungu ni muri indwi nyene. Tuzotangura isaha 11 ni kuri Amazing Miracles Church ni mu Kabondo. Kubaza na bisi bavuye muri no canke abavuye kuri Kote Kanyosha bose nico kimwe, bururukira kuri Mutuelle canke kuri Finance, ucumanuka iryo barabara gitwa Avenue du Japon, ugashika kuri École Belge, ukatambuka gatonyo kaharengana. Hariho udupave twinjira muri quartier à gauche à droite, agapave kambere bakarengana, akakabiri kakarengana, akagatatu kamatanye nyene na Sky Star. Ucukata muri gauche ugatambuka imbere nka 20 metres, ucubona pancarte ya Amazing Miracles Church. Karibu cyane gose, azoba ari umunezero mwinshi kubana namwe. Murakoze. Mu kurangiza reka ndagize ndabashimira cyane, mwakoze cyane. Reka mbere bavuganje ndagushimiye cyane kubona washitse na ukabana natwe muri yaga nawe. Yego. Je navyemeye ko ntazosiba. Namwe ndabashimiye cyane kubona mwagize akigoro mu kumva ijwi ry'Imana kugira mushobore gutumira abandi kugira ntimuze mwisangize ubwo bwiza bw'Imana. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwatwemereye. Hama namwe cyane ni karibu, tuzobanezererwa kubabona. Hamwe na yaga nawe TV ubwenge ni wo